Hello guys, ndabaramukije aho muri hose mu mpande zine z'isi, ndabaramukije nayo ndabakumbuye cyane. Mwabonye yuko nayimaze igihe kirekire ntariko ndakora ntabwo ari kirekire cyane, ariko murabona yuko nayimaze igihe ntakora, ariko nkaba nongeye kugaruka kuri micro za Ikimamara. So uyu munsi rero turi ahantu heza cyane, murabibona namwe, turi mu Kigobe ahantu heza cyane. Mvuze mu Kigobe abari mu Burundi no mu makungu ndibaza ko muca muvyumva, aho twaje kugenderera umwe mu baririmbyi twe bamwe twe dusanzwe tumuzi nk'umuririmbyi, ariko dusanze ari mu bindi bikorwa. Twarumvise ko hari ibindi bikorwa akora, tuce tuvuga ati ntivyogenda uko nyene, ni mpaka dushike turabe mbega asanzwe akora iki, mbega ari mu biki, tumenye neza na neza ibintu ari mu, mbega yobabeshejweho n'umuziki canke yobabeshejweho n'ubundi buzi butandukanye. Rero nkaba ndabasaba kubandanya muri kumwe natwe kugira ngo dushobore gushika aho ari, dushobore gushika ahari, kugira ngo dushobore kumubaza ibibazo ibi canke biriya bimwe bimwe. Namwe muremerewe kubaza muri commentaire, muremerewe kugira commentaire mukavuga uko mubibona, mbega umuririmbyi arabeshwaho no kuririmba gusa canke arakora n'ubundi buzi. Murahawe ikaze rero mubane natwe, twumve twinjire tuje kumuraba hariko arakorera, ni ngaha muri runo rupangu. Murahawe ikaze kugira ngo mushobore kumenya byinshi kuri we. Mubandanye mudukurikirana, turiko turagenda iyo ari niyo baturangiye ko ari. Mubandanye mubana natwe kugira ngo murabona iyo turi ndasaba yuko mubandanya muri kumwe natwe kugira ngo Hello. Murambona? Namaze kumushikira. Oh mon Dieu. Ça va bien. Meze neza? Turashima. Uraho? Yego. Amakuru yawe? Nameze. Ndakubona. Namwe ndababona. Ash. Hewe hano hantu kugira umuntu hashike n'ingorane. Haragoye nyene. Aha ni wewe gusa? Ni je. Byose ni wewe? Yego. Guys, nukuri kwimara ndiko ndabona. Wari witeze ko no munsi nzi? Oya urantunguye. Birantangaje cyane. Bisanzwe utari noye. Sanze atari no mu kazi yaruhutse ndibaza. Yego. Oui. Amakuru yawe none? Nameze. Meze neza? Turashima. Cyane bose. Turashima Yehova. Cyane no musi nifuje kugendera kugira ngo dushobore kumenya mbega umuririmbyi arashobora kubeshwaho no kuririmba gusa canke arashobora kubeshwaho n'ubundi buzima. Gira ico bishuye ku bantu. Muririmbyi ashobora kubeshwaho no kuririmba gusa, arabeshwaho n'ubundi buzima bivanye nuko uburyo atabari kirenga, kandi turirimba kugira duhimbaze Imana. Yego. Nanje kugutemberera kugira tuganire. Yego. Reka tumanuke tuganirire hasi kugira ngo kuko reka tumanuke kugira ngo dushobore kuganira turi hari hasi. Yego, nta kibazo. Ego nkuko nari nabibabwiye rero uno munsi tukaba twatembereye umwe mu baririmbyi twe tumuzi mu mpano yo kuririmba gusa, ariko tumusanze mu bikorwa yarimwo. Nasanze ari ibintu vy'ubwiza cyane. Reka dushobore kumuramutsa ashobore kutwibwira ko badukurikirana, ashobore kwibwira neza ku bantu batamuzi iyo barinde. Turagwaye ikaze kuri micro za Ikimamara TV. Murakoze Ikimamara TV, ndabashimiye cyane. Hama ku mazina nitwa Amos Nibitanga. Nubwo atari byinshi ngaragaramwo canke hari igikorwa bamaze gukora, sanzwe ndi umwe mu banyeshuri baheruka guheza ishuri rya Ecole Technique Vocale. Akaba ari ishure twashoboye gukurikirana ibyo kuririmba. Hama nubwo ataco turakora, ibikorwa biri imbere kuko bisaba uburyo, kuko no kurondera kwanza hanyuma ugashobora kuronka ikintu ushobora gukoresha. Wow. Amos irindi Nibitanga Amos aheruka guheza muri Ecole Technique Vocale muri 8e edition kujya bayatanga. Nawe waje? Oya. Ashaka kuva uwa kane. Nari nzi yuko uri muri babandi usanga nyene bizira ku kanimero ka nyuma. Wifashe gute, byagenze gute kugira ngo ushobore kuba kuri iyo nimero? Wabyakiriye gute? Naragerageje ko nshoboye kose ndakora komsa nkuko haburana babiri hagatsinda umwe. Ndashimira Imana gusa muri bane ba mbere ko nashoboye kuba. Wari uhiteze canke wavuga ati ndafise ubwoba nyene ko mpava ntanahashika? Ntabwo nari mfise, ariko nari nzi ko nza kubona mbere.
warakuza kuvuga abasigaye bose urumva bavuga ati nga ari na muntu ashobora kunci sinabona ko hari umuntu aza kunci imbere ariko byarashize. ni Amosi dushoboye gusanga kuri terrain twe tumuzi je nawe sanze ndamuzi nk'umuririmbyi eka ndetse tumaze iminsi tuko tubamubona ku ma affiche atandukanye aho tumubona mu bikorwa by'uburirimbyi rero ntabwo twe tuzi ko nibi iye asanzwe bikora ariko twavuze ati reka tuhishikire nkuko nabivuze ubwa mbere atereka tuhishikire turabe babanyempano bacu yuko batunzwe no kuririmba gusa canke ko boba batunzwe n'ibindi reka ariko byinshi araza kubitubwira aza kutubwira uko bimeze. Amosi bimeze gute kuri kane kazi kawe byaje gute kugira ngo usange nyene na kano kazi ushobora kugafatanya no kuririmba? Okay, murakoze hama kuko ubuzima usanga bugoye nashoboye guheza ishure hama ndabona ati simbona akazi nashobora gukora ndavuga ati mu kwiyingunganya reka ndondera umuntu ashobora kunyiza umwuga nca ndaronka umuntu ashobora kubinyiza twasengera mu ishengero imwe bitwa Ndikumana Eric batazira Mwarabu canke muzungu ashobora kumfasha nari mpejeje Humanité Générale ko sinari mfise uburyo bwo gushobora kubandanya kaminuza cavuga ati ndashobora kubandiga umwuga mu kurondera ingene nabo baho acaranyigisha ibintu byo gukora plafond zitandukanye ubu niwo mwuga nsanzwe nkora n'ibindi byivanzemwo gusiga amarangi ibindi bitwa amahoro master canke gumastika impome n'ibintu biri muri yo kategori bitandukanye birimo burya nivyo wigiye mu mashure nyene canke ibintu byaje nyene ko bakwigishije mu ishure nashoboye gukurikirana IM informatique de maintenance hama mpije kuronka diplome A2 ndashobora kwiga uyu mwuga ubu rero niwo mbesheje. Yego twashoboye kugusanga uri hejuru mbega ntunagira ubwoba basuvuge ati mpava nkaraba nabi mpava nikubita hasi unagira ubwoba mbo yumvuye mu yana senga ati mana uze kumfasha ufashe nawe dukorana uturinde kuko tuba turi kubikwangira urabona ko abantu hejuru usamaye gato usanga wagiye guys jewe n'ukuri ko imana hano cyambanika amaboko rero iyo turiko turagendagenda ntabwo tuba dufise nta mpungenge kubera twarabimenyereye n'ubuzima bwa misi yose. Yego mbega urabona yuko ari ibintu bizogutunga canke ubona nyene yuko ari vya bindi nyene no kugira ngo ndabe kuno musi rirenga ejo rizorenga urabona yuko ari umwuga uzogutunga mbo nta bakunda kuvuga ngo nta mwuga udakiza ndiko ndagerageza kuraba uyu mwuga ndabona ko ushobora kuntunga mu buzima mu gihe shoboye kuronka abantu bamfata mu mugongo kugira naca gikorwa kize kigende neza kuko gisaba uburyo bakafata mu mugongo surtout aba ingénieur ankwe les diaspora bari hanze bifuza ati ko bashobora kwifuza yuko basanga amazu yabo asa neza ndabikora neza cyane kandi ndabishimira Imana. Ego hariho abantu usanga bavuga ati jewe sinofatanya akazi k'uburirimbyi mbega nk'umuntu yokubwira ati jewe nkeneye uhitemo kimwe nkeneye ufate kuririmba canke uwo mwuga uhitemo ikintu kimwe nikitemo ku ruhande rw'iwanje sinovuga ngo ndahisemo kuririmba mu Rwanda uhebe kuko iyo umuntu ari muri studio déplacement canke amahera ari muri studio mushobora kuronka management ishobora kugira gufasha ibyo bintu byose udafise base iyo mbafise base nkavuga ati je muri studio nzokwirihira nashaka mumfashe déplacement ivyo biraza kunyorohera muga mu gihe ushobora kubura umuririmbyi ukabona yuko umengo kuririmba ni ibintu bizokubeshaho gusa hari igihe bibura management yawe ikabura me nawe ufise ibintu ukora biraryoshe kuvuga ati je rero ndashaka gusohora indirimbo yanje hanyuma ndafise amahera nganuko ufise base baza kugufashiriza aho uburi nibaza yuko no mu gihugu cy'u Burundi haba muri profane canke muri gospel baba bafise ibindi bintu bakora ntashobora kuguma ngaha atakindi kintu gisakora kuko nk'ivyo shobora kugutunga komsa bikubesheho mu muryango byongera bishoboze kubaho hanyuma ngo ugende gusora na gospel mwayo mafaranga ubufise udafise ibikorwa ugende gukora niyo mpamvu uyu mugabo ugenda gukunda cyane. Ufatiye mu kibano mbega mu kibano ho boba bagutahura ku kazi ufise barashaka kwakura bakubwira ati ingo dufasha akantu runaka canke naho nibimenye ne tuvuga ati
umwana mbe bavuga gute utemerwa aho wavukiye aho wavukiye ntiwemerwa ubona okay. ikirundi okay hama mbo birashika komusaba akambwira ati uzoze ukore cyangwa ugasanga kuko icyo Imana yateguriye umuntu hari ikintu nkunda kuvuga ati nta muntu atwara umugisha w'undi muntu icyo Imana iba yanteguriye ndakironka komusa kuko sindi wa wundi ngo ndarindira akazi kiwanje cyangwa ikabanda iyo bampamagaye ati urafite umwanya uze gukora dukorane ndatonda nkakora nkaronka rero two kwifashisha mu bisi komusa wakoze umwanya muremure ariko ntaguhenze uca wiyumva gute ndababara cyane kuko mba dukoresha ingufu nyinshi iyo turimo turakora kandi bifite amayetape menshi ducamo kugira tugere kuri finition rero usanga birababaza cyane kandi n'abakozi baba bakoresheje baba bashaka amahera bashaka gufata nk'uko wewe niwe wayariye okay babaye buyakwima ego iyo ushirishitse ugahura n'umuntu wigeze gukorera uwo muntu ugasanga ntibiragushikira ugasanga ntiyashimye ibikorwa byawe iyo aje akambwira ati aka kantu turashobora kugakosora komusati aka kantu kameze uku nk'umufundi abimenyereye ndavuga ati okay duhane ide yuko twagakosora kamera neza ego guys je no kuri na ibintu ndiko ndabona sinzi yuko namwe ibyo muri ko murabona na maparfum meza cyane ni parfum Dubai burya aha nka jewe ngaha babangurishije nta na kimwe nshobora kumenya mbona gusa ibintu bikayangana isishaka kubimenya mbega ni hehe wifuze ko bizogushikana biramaze kuhangeza ndiko ndahabona bivanye nuko ndonka ujyana isumamwo uvuga ati ndashobora mu muryango havuga ati menda musigire na 10000 relation comme ça urumva biba biriko birashikana kwindi etape comme ça rero mu gihe noronka aba engineer benshi bamwe baba diaspora bavuga ati turakuhamagaye dukorera inzu igire neza urumva hari abantu bizoba biriko birashikana bizotuma no muri ca gikorwa nimirije kujamwo bizoshoboka kugira ntere imbere cyane ca igikorwa c'indirimbo yego tuyitege ryari mu bihe biza urumva yuko hasigaye igihe gito cyane kugira ngo aduhe n'ibikorwa bishasha ibikorwa byiza umaze kwandika indirimbo zingahe burya indirimbo ziranditse 3 nuko zitaraja muri studio 3 zanditse zizosohokera rimwe canke ni oya hazosohoka imwe umuntu yifuza yuko bamukorera ibintu by'ubwiza aho uri hose Amos ariho kugira ngo ashobore kubigufashamwo waba uri mu makungu ukaba wifuza ko inzu yawe isa neza murabibona namwe sivyo samajambo yonyene nanka bimwe byo kuvuga ngo umuntu yambwiye ngo jewe ndishikira kugira ndabe neza na neza yuko ivyo bintu ari byo nari naravyumvise yuko abikora ariko sinari bwavyemere kuko ntabwo nari bwabibone rero uno munsi murabona yuko ibintu ari byiza cyane ego wimva gute kuba naje kugutemberera numva nishimye cyane merci beaucoup kuntungura mwaneye ga surprise nyene numva ntese ndabakunda cyane mwubahwe natwe turagukunda nibaza ngira indirimbo yiwanje njyane yasohoka muzayigeza kure cyane ariko hari ikintu kimwe atadukoreye yigeza turirimbira icyo gusa ego y'amaraso yiwe niyanye zagose ntacoma gukira n'amaraso y'umukiza cyarangiye oya tubigenze ngaha kuko ndabona umengo nitwohava okay dushaka rero kuba ariko baradukurikirana ubabwire mbega Amos uwo mukenera kuri umwanya iyo mukura hehe kugira ngo nababa diaspora bari hariya kugira ngo baze nyene ari benshi bakumenye uwo gukenera yo gusanga hehe okay ndafise adresse yanje numero nkoresha 68 031 805 canke 71 799 107 iyo nimero umuntu wese anyifuza arashobora kundonka byoroshe Amos reka tugushimire
murakoze cyane ndashimiye cyane Kimamara TV mwakoze kutugenderera ego 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 munkunze ndabashimire namwe mwese mwashishikaye gukurikirana ni Amosi asanzwe akora akazi k'ubu engineer twamusanze hejuru mwabibonye ari mu kazi reka tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikirana mu rumugisha mwarahezagiwe nawe wifuza ikiganiro urashobora kutwandikira tukakwitaba byoroshe mwarahezagiwe bye bye